Turabahaye ikaze nshuti bakunze b'ikiganiro umuntu muzima, tukaba tunejejwe nuko Imana iduhaye kano karyo kugira ngo tugongere tuganire twungurana ubumenyi kugira ngo dufashanye, kuko iyo abantu bamaze kumenya baraheza bakifasha, kandi ibyo bamenye iyo babirangiye abandi nabo birabafasha. Rero kuri no mugoroba mu kiganiro c'umuntu muzima muri kumwe nanje Jean Bosco Nduwimana, nije tugiye kubana muri wa mwanya w'iminota 30. Rero reka duhikaze abasanzwe arabakunzi b'ikiganiro umuntu muzima, eka nabari kuri televiziyo bariko bararaba ibiganiro bica kumbonesha kuri Heritage, bukaba ari bwo bwa mbere babonye kino kiganiro. Mwese turabakiriye kandi twizera ko ibyo tugiye kuganira hamwe biri budufashirize hamwe. Rero mu gitabo ca Bibiliya ni gitabo c'imigani igice ni 8:32 kubazohasoma haranditsemo ijambo ngo mukunda inyigisho muca ubwenge kandi ntimuze muzanke. Iryo ni ijambo ryavuzwe na Salomo abwira abantu ko bakwiye gukunda kwiga. Iyo bamaze kwiga baca ubwenge, iyo bamaze guca ubwenge rero baraheza bakamenya kwigira neza, kuko ubwenge ngo bunganya agaciro n'umwandu, kandi bugasumbya agaciro izahabu yaramuwe, no kuvuga ibyo bita or épuré. No kuvuga ko iyo umuntu afise ubumenyi canke ubwenge kiba ari ikintu ciza gishobora kumugirira neza. Niyo mpamvu rero twifuza ko abakurikiranye ikiganiro umuntu muzima bariko baraba imbonesha kure ya Heritage, mwese mwofashwa kugira ngo ibyo tugiye kuganirira hamwe kuri no mugoroba idufashirize hamwe. Kuri no mugoroba rero twashimye kugaruka kuri kimwe mu vy'Imana yaturemeye bishobora kudufasha gishobora kugirira neza amagara yacu. Tugiye kurabira hamwe icamwa kimwe, kuko kubasoma muri Bibiliya igitabo citangura igice ca mbere usomye umurongo waho wa 29 turasanga Imana yaratanze indya, ariko itanga indya ziri mu migwi ibiri. Yari yahaye Adamu na Eva gufungura ivyamwa, ibaha no gufungura indya zigizwe n'intete, avyo bita amacereales. Rero tugiye kurabira hamwe icamwa kimwe muri ivyo Imana yaturemeye bidufasha, gisanzwe kihari ku isoko muri kino gihugu cacu, kinarimwa kidandazwa ku masoko hatari hake, ariko usanga gikundwa na bake canke kizwi na bake akamaro kacu. Tugiye kurabira hamwe icamwa bita pastèque. Nico camwa tugiye kurabira hamwe ico bita pastèque. Pastèque rero ni iki? Ni jambo ry'igifaransa ariko rikomoka mu kirimi c'igiportugale, yo bita langue portugaise. Akaba ari ico bacita pateca muri Portugal, niko bacita. Abataliyano bacita, nako abalatini bacita melon, abafaransa bacita pastèque canke melon, niko bacita. Abongereza bavyise ngo ni watermelon. Ayo n'amazina y'ikintu kimwe ariko mu ndimi zitandukanye. Murumva ko rero iyo umuntu avuze melon ni ijambo gishobora gukoreshwa no mu gifaransa ariko rikomoka mu kilatini, rikaba rimenyerewe cyane mu Congereza mu byo ico bita bayita watermelon. Abafaransa bo bavyise pastèque bafatiye ku rurimi rwo muri Portugal, ko mu giportuge bayita pateca. Iyo jambo pateca rikomoka mu rurimi rwo mu Buhindi, aba Portuge canke abanyagihugu muri Portugal. Ubwo rurimi niyo barukomoye. Iryo jambo nabo barifashe ko nyine bari kuye mu rurimi rwo mu Buhindi bashira mu rurimi rwabo bavyita ngo ni pateca. Rero bisigura iki canke pastèque canke melo bisigura iki? Ubwa mbere ni ubwoko bw'umungu usanzwe uribwa nk'icamwa, ukaribwa ari mubisi utarinze gutekwa. Kubasoma muri Bibiliya igitabo cyo guharura igice ca 10 ari mu murongo wa 5 hatwereka ko Abisirayeli igihe bari bavuye muri Egiputa ngo bipfuje gusubirayo, na cane bibutse ibyo bafungurirayo harimo ibitunguru vy'amababi, ibyo bita poiro, hakaba n'ibitunguru vya betsalim ari byo bita vya sumu, hakaba n'ibindi bitunguru bitandukanye, ariko harimo n'amapapayi na concombre. Mu Kirundi barise ngo ni concombre ariko ni concombre mu Gifaransa. Rero pastèque ni kimwe mu bwoko bw'imyungu iribwa ari mibisi, ikaribwa nk'icamwa. Niyo mpamvu twavuze ko ari camwa, ntabwo harugwa nk'imboga, ahubwo n'umungu harugwa nk'icamwa, kuko imyungu isanzwe muri rusange harugwa nk'imboga nubwo igira icamwa. Ariko pastèque rero yoyo ifise ako yiharije kuko ishobora gufungurwa ari mbisi. Ni camwa rero kirimwa muri kino gihugu cacu, ariko igihugu ca mbere kikirima cyane muri Afrika ni igihugu ca Egiputa. Ku mugabane wa Aziya dusanga igihugu irimwamo cyane n'Ubuhindi. Mu bihugu bya Aziya yo hagati yo bita Moyen-Orient, icambere ni Libani,
hagakurikira Israeli, hasubira za Turikiya na za Syria. Ivyo bihugu byose nako bita bande do Gaza, muri ivyo bihugu byose barayirima. Ku mugabane w'Uburaya dusanga irimo cyane mu Bugiriki, mu Butaliyano, muri za Portugal na za Espagne, irarimwa no mu Bufaransa, na cyane cyane mu bihugu ivyo bita les pays méditerranéens, niho ikunze kurimwa cyane. Murumva ko ari camwa mwisi kirimwa henshi, kizwi kuva kera muri kahise, kuko iri mu mugwi canke mu muryango w'ivyo bita ama cucurbitacées, no kuvuga ivyamwa vyiburungushuye bikagira amazi menshi, bigafungurwa bimwe ari bibisi, ibindi bigashobora gufungurwa byabanje gutekwa. Rero pasteke ni kimwe muri ivyo vyamwa gifungurwa ari kibisi. Aho twari muri kahise kico camwa canke muri mu makuru dushobora gutanga kugira ngo abantu bamenye ico camwa icarico. Rero kiri muri uwo muryango w'ivyo bita amacucurbitacées, no kuvuga ko ari ibintu vyama vyiburungushuye mu Kirundi ko twovyita. Twamaze kuvuga uko bacita mu ndimi zitandukanye. Ico camwa rero twumvise kirimwa ahatandukanye no mu gihugu cacu, Imana ntiyatwibagiye irakigejejeho, kirarimwa gushika ubu kimaze kugwira muri bino bice vyo mu ntara y'imigwa, na cyane cyane nko mu gice ca Bujumbura, za Cibitoke na za Bubanza, ariko no hagati mu gihugu hari abamaze kukiduganayo bakakirima ahatandukanye mu gihugu hagati, bamaze kugisuzuma bagasanga ni camwa gishobora kuhaba. Iki camwa rero kirimwo ibintu bitari bike bishobora gufasha amagara y'umuntu. Gifise ubwa mbere ivyo bita energie, canke gishobora kuba ico bita fruit énergique, no kuvuga gitanga inguvu. Gifise ivyo bita energie rero zigera kuri miligrama 100, kikaba kirimo ivyo bita calorie 32. No kuvuga ko ari sukari karemano gisanzwe gifise ingana n'ivyo na grama 100 zitanga ivyo bita calorie 32. Urumva ko kirimo sukari nziza kandi tari nke ishobora gufasha umuntu iyo akiriye yarafise ikibazo c'isukari yo mu mubiri, iyo bita glucose. Ikigira kabiri kiboneka muri ikicamwa ca pasteke, kibonekamwo provitamine A. Iyi provitamine A iboneka mu bintu byonyene vy'ibimera, kubera ko ibimera ntibishobora kuyisenteliza ngo bigire vitamine ayo bita retinol. Niyo mpamvu ari byiza gufungura ibimera ku bantu baba bashaka kuronka vitamine A, gufungura ibimera kugira ngo nigera mu mubiri igitigo kiramenya ingene kihingura ikaba vitamine A, umubiri ukabona kuronka vitamine A uri bukoreshe. Ariko iyo tuyifunguye ikomotse nko mu bikoko byamaze kuyisentetiza, yo bita vitamine synthétique yo mu bikoko, iba ari vitamine A retinol, kandi nayo nyine ibaye ari nyinshi ku rugero rurenze mu mubiri, na cyane cyane nk'abafungura inyama z'ibitigu ishobora kuba nyinshi mu mubiri, hari ibyo yonona, kuko sanzwe ari vitamine ijejwe ibintu bitari bike. Nkumbure dushobora kugaruka ko mukanya kugira ngo mwumve n'akamaro ko gufungura iyi pasteke, kuko irafise vitamine A. Iyo vitamine A isanzwe ari vitamine de la vue, ituma umuntu abona neza. Vitamine isanzwe ifasha n'umubiri kugubwa neza, iyo bita canke gusa neza, iyo bita vitamine de la beauté, kuko ituma urukoba rw'umuntu iyo akunda gufungura ibintu ibonekamwo ruca rugasa neza. Isanzwe ari kandi iyo bita vitamine de la bouche, no kuvuga ko itera umuntu kugubwa neza no gumota neza no kugira mu kanwa hasa neza. Ikindi nuko igwanya bya bindi biti bivyimba bifata ingingo z'umubiri, ari navyo bitangura kuba imburi yo kugwara kanseri, izo bita amatumeur benigne. Rero iyo umuntu afungura pasteke, iyi vitamine A arayironka ku rugero rutari ruke. Ikigira kabiri irimo ivyo bita vitamine C. Iyi vitamine C iyo bita acide ascorbique, no kuvuga ko ari vitamine nziza ku magara y'abantu, kuko hambavu ya vitamine A isanzwe nayo nyene ari vitamine antioxidante, no kuvuga ko ari vitamine ifasha kurinda umubiri wacu kubungwa. Iyo umubiri ubunzwe niho hakomoka cancer zitandukanye zifata n'ingingo zitandukanye. Iyi vitamine C rero nayo turayikeneye, isanzwe ari anti-infectieux, no kuvuga ko ifise pouvoir anti-infectieux, isanzwe igwanya za ngwara zikomoka ku myanda, izo bita ama infection. Isanzwe igwanya kwa kundi gukeha amaraso kumubiri, ibyo bita anemie. Irinda umuntu kuva cyane iyo yagize akabazo, ibyo bita hémorragie, yaba hémorragie interne canke hémorragie externe, no kuvuga iyo umuntu yagize nk'uruguma, vitamine C irabirinda cyane. Rero muri pasteke irimwo, ntimukabure gukunda kuyifungura.
iyi vitamine iyi nako pasteke irimo kandi vitamine B ya mbere na vitamine B ya gatandatu. Izi nazo ni nziza ku bwonko bwacu, zikaba nziza no ku bindi bintu bitandukanye, nako ku zindi ngingo z'umubiri zitandukanye, kuko isanzwe ifasha ingingo z'umubiri zitandukanye, ariko cyane cyane igakorera mu bwonko bwacu. Iyi vitamine yaba vitamine B ya mbere na vitamine B ya gatandatu. Irimo vitamine kandi B9. Iyi pasteke urumva ko irimo ibintu byinshi, iyo bita acide folique canke iby'abandi bita folate canke folacine. Ayo n'amajambo avuga ikintu kimwe: acide folique, vitamine B9, folacine canke folate. Ni vitamine yo mu bwoko bwa B ariko yo mu mugwi w'9, isanzwe ari nziza cyane ku bantu baba bibungenze, sanzwe ikenewe ku bantu bitegurira kubaka, bitegurira kurushinga, kugira ngo izibafashe mu bijanye n'ubuzima bwabo bw'irondoka, ibyo bita vie reproductive. Murumva ko iyi pasteke ari nziza cyane. Ikindi isanzwe ifise tutashimye guhera ko ariko kiyigize cyane na amazi. Irimo amazi menshi. Iyi pasteke irimo amazi ku rugero rushimishije, kuko igizwe n'amazi ku bice hafi 90%. Niyo mpamvu abongereza bayise ngo ni watermelon. Iyi pasteke irimo amazi, ikabamwo nizi vitamine, irimo n'ivyunyunyu, niyo mpamvu vise n'ivyo vise ico bita pouvoir hydratant. No kuvuga ko iyo umuntu ayinyoye yanyotewe ishobora kumumara umwumwa, igwanya umwumwa w'umubiri, ibyo bita déshydratation. Iyo umuntu ayinywa canka yirya, kuko irimo amazi menshi, akayifungura, iba igira ico bita umuntu aba yivomeye mu mubiri, akaba agize ico bita hydratation y'umubiri. Ikindi niyo bita vise pouvoir réminéralisant, ico bita pouvoir réminéralisant. No kuvuga ko irimo ivyunyunyu bishobora gufasha umubiri, igatuma umubiri w'umuntu uronka ivyunyunyu bihagije bishobora navyo kuwufasha. Ikindi vise ico bita pouvoir laxatif, vise ico bita pouvoir laxatif. No kuvuga ko ituma mu mara h'umuntu horoha, iyo umuntu agiye kwituma bikoroha cyane, ntibigorane. Ikindi ni uko ifise ico bita pouvoir alcalinisant, ituma ibintu nk'umwanda mutoya usohoka byoroshe, bigatuma amaraso ashobora kwiminira mu uwo mwanda kugira ngo usohoke byoroshe. Ni nayo mpamvu ari byiza ko abantu bakunda kuyifungura. Ikindi ifise ico bita pouvoir diurétique, yo noneho ituma umukoyo w'umuntu wiyegeranya neza, ukiyegeraniriza mu ruhago, hanyuma ugasohoka byoroshe. Ikindi nuko arico bita pouvoir depuratif, no kuvuga ko usohora umwanda canke umucafu mu maraso yacu. Iyi pasteke rero tumaze kuvuga ifise ibyiza bingana uko, ayo mavitamine, ivyo vyunyunyu n'ayo mazi twumvise afasha umubiri muri ivyo bikorwa bitandukanye. Isanzwe igaragara hano mu gihugu cacu, igaragara iri mu mabara abiri. Hariyo bita melon, ari nayo benshi bakunda kwita ngo ni watermelon, ariko usanga ifise ibara rishaka gusa n'umuhondo, ariko ryeruka bukebuke. Iyo ni umugwi wa mbere. Iyigira kabiri ifise ibara ritukura, ariko zose ni ubwoko bwa pasteke canke n'ubwoko bwa melon. Biba bitandukanye gusa kuri ako kabara, kuko ibi bigize ni bimwe, izo vitamine ni zimwe, ibyo vyunyunyu ni bimwe, eka nayo mazi zisa n'iziyanganya bikomotse canke bitewe naho umuntu yirimye. Rero isanzwe ifasha cyane. Hari n'abantu rero bayikeneye, abantu bafise ibimenyetso bitandukanye tugira tuvuge. Ubwa mbere, ku bantu bafise ico bita insuffisance rénale, no kuvuga abantu bafise amafyigo adashobora gutunganya neza amaraso ngo yakure mu mwanda, kuko ikintu amafyigo ajejwe no gufata amaraso akayakura mu mwanda. Uwo mwanda uvuye mu maraso ugacika amazi, ari nayo dusohora nk'umwanda muto canke ico twita umukoyo ku bandi muri iyo mvugo. Rero iyo umuntu afise ico bita insuffisance rénale, ni igihe amafyigo adashobora kuminina neza ngo akure uwo mucafu mu maraso, ngo awegeranirize mu mafyigo, amafyigo aze kuwurungika mu ruhago, uruhago ruhurungike muri wa muringoti ujejwe kuwusohora hanze. Rero ku bantu bafise ico kibazo ca insuffisance rénale, ni byiza gukunda gufungura pasteke.
bayise ngo ni ami de rein, ngo ni inshuti y'amafyigo, urumva ko ari vyiza. Ikindi ku bantu bakwiye kuyifungura hambavu y'abafite ico bita insuffisance rénale, n'abantu baba bafise kandi n'ivyo bita imvura ziba ku mafyigo bita ama glandes surrénales zidakora neza. Aba bantu bafise imvura zidakora neza bakwiye gukunda gufungura iyi pasteke. Impamvu iyo umuntu afise ibyo bita imvubura ziba ku mafyigo zidakora neza, ibyo bita glande, na cane cane ibyo bita glandes surrénales, acabura ibi bintu bibiri. Hari inkabuzo zibiri zikorwa n'utwo tunyama bita ama glandes surrénales. Iyo utwo tunyama tudakora neza, izo nkabuzo zibiri ntabwo ziboneka. Iya mbere niyo bita estrogene. Iyo nkabuzo ifasha abagabo n'abagore bubatse, igafasha abantu bamaze kurushinga kugira ngo ubuzima bwabo bwo kurondoka bumere neza. Ariko ifasha n'abatarubaka, inkumi n'imisore, kugira ubuzima bwabo bwiza mu bihimba byabo virondoka. Ubwa mbere ku bagabo ituma akanyama bita agasaho k'urunyigimbi ico bita prostate mu gifaransa, ituma ku kanyama kadavyimba, kagira ico bita adenome de la prostate canke ico bita adenome prostatique. Ituma ku kanyama katavyimba iyo umuntu akunda gufungura ico camwa ca pasteke, kubera ko kirimwo amazi menshi ashobora gusohora umucafu, kikabamwo vitamine A na C, zikaba ari vitamine antioxidante, bituma ako kanyama kadakakama ngo kagire ubuvyimbe burenze ubwo gasanzwe gafise. Aho ni ku bagabo. Ikigira kabiri, ku bagabo no ku bagore, haba abakuze no ku bato, ku bantu b'ibitsina byose, irinda kuribwa ko mu mara, amara manini, kuko iragwanya ubucafu bwo mu mara, niyo mpamvu bayita laxatif. Ikindi ku bagabo irinda kwiyagaza mu bihimba vy'irondoka. Irarinda kwiyagaza mu bihimba vy'irondoka. Hari gihe umuntu yagaza bitewe nuko yabuze ama vitamine canke ivyunyunyu canke amazi abakeneye mu mitsi imwe imwe yo mu bihimba vyo mu mubiri. Ugasanga rero iyo umuntu akunda gufungura iyo pasteke biramurinda kugira ubwo bwayi bwo gukunda kuribwa, agakunda kwiyagaza. Iyo umuntu akunda kuyifungura biratuma n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo bashobora kuyikora neza bitabagoye. Aho hari ku bantu b'igitsina gabo. Ikindi muri rusange iyi pasteke ifasha, kuko isanzwe ifasha twatunyama bita glandes surrénales, tugatanga ico bita inkabuzo ya estrogene. Iyi nkabuzo ya estrogene isanzwe ifasha mu kurinda ya ngwara yo gukeha kw'amaraso bita anemie, ikarinda kandi no kugabanuka ko gukora kw'igitigu, ibyo bita fonctionnement du foie. Ituma igitigu gikora neza. Ikindi nuko kenshi irinda kuva imyuna, ku bamwe bagira imyuna, ibyo bita epistasie, irarinda umuntu kuzarava imyuna. Ifasha kandi cyane kurinda ingwara z'amagufa, kuko twavuze ko ari hydratant, twavuze kwitanga amazi avomera umubiri. Hari gihe amagufa rero usanga ashobora kumera nk'ayabungwa canke akagira ibibazo bitewe nuko amazi atabahagije mu mubiri. Iyo umuntu akunda gufungura pasteke aba ariko aragirira neza amagufa, kuyarinda ku ingwara zitandukanye. Irinda kandi kuvyimba kwa kanyama bita impindura mu Kirundi, ari nako bita rate. Nakanyama kajejwe kubika abasirikare b'umubiri. Iyo umuntu akozwe umubiri ukoza abasirikare, iyo umubiri w'umuntu ukoza abasirikare kugira ngo bashingurwe, babikwa mu kanyama bita impindura mu Kirundi, ari nako mu Gifaransa bita rate. Iyo kandi umuntu akunda gufungura ipasteke, na cane cane nk'abantu bafise ikibazo ca fièvre, umururumbo uragabanuka. Isanzwe inafasha kugwanya umuvyibuho w'ikirenga. Ku bantu batagomba kugira umuvyibuho ndenga kamere, ivyo bita obesité, bakwiye gukunda kuyifungura kuko iranagabanya ibinure mu mubiri. Niyo mpamvu ku bantu bakunda kuyirya nk'abahindi bakunda kuyifungura cyane, ari cyangwa gifungurwa mu Buhindi, n'abantu badakunze kugira muri societe indienne, n'abantu badakunze kugira umuvyibuho w'ikirenga, na cyane cyane nk'abantu muzi bafise ibyo bari mu iyobokamana bita hinduisme, n'abantu bakunda kuyifungura cyane, bigatuma batagira umuvyibuho w'ikirenga. Uretse ko ari n'abantu bakunda bafungura ibintu bikomoka ku byatsi, aba vegetarien, ariko barakunda pasteke, bigatuma biba birinze umuvyibuho w'ikirenga.
iyindi nkabuzo itangwa na twatunyama bita glande surrénale niyo bita progesterone. Ku bagore rero i progesterone niyo itera abagore gusama. Iyo umugore atayifise mu mubiri wiwe ikabitarimwo ntabwo umugore ashobora gusama ngo bimere neza. Hari n'igihe iyo itabo umuntu yasamye imbanyi ishobora n'imbanyi kuvayo bitewe nuko iyo prostate nako iyo glande surrénale idakora neza ngo itange iyo nkabuzo yo bita progesterone. Ikindi nuko ku bagabo isanzwe ifasha no gukora ibyo bita intanga bugabo so bita mu Gifaransa izo bita spermatozoide. Izo spermatozoide zisanzwe arizo mbuto ku mugabo zituma arondoka, ariko kugira zibungabungwe zikomere zimererwe neza zikeneye inkabuzo ibyo bita ama testicule akeneye inkabuzo ya progesterone hamwe na estrogene. Murumva ko utwo tunyama bita glande surrénale dukwiye kubungabungwa kugira ngo umuntu agire amagara meza yo ibyo kurondoka canke iyo bita vie reproductive nziza akeneye gufungura pasteke akayigira umugenzi wiwe. Isanzwe ututunyama bita glande surrénale dusanzwe ari natwo dutanga ibyo bita androgene ku mugabo kugira ngo habeho gutandukanya igitsina gabo n'igitsina gore, kuko umugabo ni wa afise igitsina gabo n'igitsina gore byo bita XY. Rero ibyo bita androgene biboneka muri glande surrénale ku bagabo, ariko bigatuma noneho ibitsina bishobora gutandukanywa hageze ku mwana asamwa. Rero murumva ko abagabo bakwiye kwijukira kuyirya, abakenyezi bakijukira kuyirya, abasore n'inkumi bakijukira kuyirya kugira nabo nyene babe biteguriye kuzoshinga urugo badafise ibibazo mu bijanye na vie reproductive canke iyo bita vie sexuelle. Rero murumva ko ari nziza cyane. Iyi pasteke rero tumaze kuvuga abantu bashobora kuyironka ku isoko, ifungurwa nk'ibindi vyamwa byose. Ni byiza kuyifungura ku mugoroba mbere yo gufungura imfungurwa zitetse, canke ushobora no kuyifungura igihe wagize umugambi wo kwirirwa ibitetse ariko bigizwe n'ivyamwa, ibidatetse nako bigizwe n'ivyamwa. Ushobora kuyifungura igihe wagize umugambi wo kwirirwa ibidatetswe bigizwe n'ivyamwa, kuko ni camwa kirimo amazi, ariko nubwo kirimo amazi si byiza ko gihuzwa n'izindi mboga ku isahani. Uyifunguye mu gatondo ukayifungura bihagije, ukarya nk'ikigira kane cayo, ushobora no kurya atari nini cyane, ushobora no kurya igice cayo, inusu yayo, kuko hari igihe iba nini cyane ku buryo umuntu atojya inusu yorya ikigira kane ahubwo cayo. Rero yari igereranya ukarya inusu yayo, urashobora kuyifatana n'ibindi vyamwa, imicungwe, imihwi, karenza ko akamwa gatanga amavuta nka avoka canke utwema canke sezame canke amata y'isoya kugira ngo ronke n'ikintu kirimo amavuta na ndema mubiri, gutyo ukaba wihaye ibintu bishobora kugira neza umubiri wawe. Iyo vyiririrwa ukazura bikora gatatu mu ndwi ufise nk'ikibazo cukugumirwa mu nda byo bita constipation, uba wirinze constipation. Iyo ufise ikibazo c'umuvyibuho w'ikirenga ukayibikora gatatu mu ndwi, ugafungura iyo pasteke ifatanye n'imihwi n'agacungwa, karenza ko nka sezame canke utwema, nukuri umuvyibuho w'ikirenga uragenda ukagabanuka. Reka tunababwire ko ifasha cyane no mu kurinda ingwara z'imisi itwara amaraso, ibyo bita ama artère. Murumva ko ari camwa c'agaciro, murumva ko ari camwa ciza cyane Imana yaturemeye, gikwiye kwitabwaho, gikwiye gukunda gufungurwa kugira ngo abantu bagire amagara meza. Mureke rero Imana ibashoboze, ibahe gufungura ico camwa, ibahe no kukironka ku masoko kirahari atandukanye, ariko tunabamenyeshe ko kitagiramwo ndema mubiri, ntikigiramwo proteine, ariko nubwo kidafise proteine, ariko iyo umuntu akunze kugifungura akagifatana n'ibintu birimo proteine, kiraheza kigatunganya amagara yiwe akamererwa neza. Imana rero ibabashishe gufungura pasteke kandi muyige mushima, ibahe kumenya agaciro k'ivy'Imana yaremye,
kandi muhindukire muyikunde. Ni mu izina rya Yesu tubibasabiye. Imana ibahezagire. Shama